yabafatanya bikogwa turacafise n'amatangazo ngaha ariko twibutsa yuko muri weekend hariya kuri XDCA byari bikaze cyane aho abakunzi ba Real Madrid bariko barahimbaza kino gikombe batwaye cha La Liga cha 36 mbere nino Champions League ya 15 byari bimeze neza cyane dushimire abakunzi ba Real Madrid batandukanye hirya no hino hari abamama Real yaza kinogo no mu Buyenzi abakunzi batandukanye twari turi kumwe nga muri XDCA mumve yuko muhabwa intebe y'imbere bitwa ba Charles ba Aimable journaliste mutama hari ya Janvier numvise ngo nta bantu benshi bavye bon nibaza ko ikintu cyonyene twovuga bokosora urabizi kiki abarundi n'agafaranga nabo bukene buhari murategura sale bakimenya kagaragara urumva ofete nibaza ko bon sinzi uko bari babiteguye bantunge gato naje naratangaye kuko nzi ko no mu ngagara hajya hafi ya XDC huzuye abafana ba Real Madrid rofete yuko bavuze yuko gusa ko bazorihisha ku muryango hajya bari bamaze kudisqualifya bamwe rero urumva nije twako turavugana nibuka ko Yves Mugezi wacu yarari amiprotoire kivuganye ati kibazo bagize nico kuvuga yuko bazorihisha ku muryango iyo babareka umwe basakaza hama hageze akimenya mu mufuko wiwe hama nimba borondera izo sponsoro bakaba sponsoro y'igikorwa navuga zo gutunganya sare abatumire kubafata neza ibintu mwe nivyo nibaza ko mutama Janvier tunamuramutsa asanzwe ari nawe mwe mu nzego z'igihugu arakora imirimo yo mu gihugu nzego zikingira igihugu cacu tumuramuse Janvier ubaho president wa association ya Real de Madrid ariko ikindi gikorwa nk'iki muzokore nukuri ibintu by'amafaranga mureke umuntu wese azoze yimenye kuko nico cyonyene cyabaye bega bararisha ngahe aha ni bana yavuze mugabo urumva umuntu acaye ati none amafaranga eko umuntu umurundi abashaka kujera amafaranga yiwe si wowe umujerera amafaranga uko bumvise kuri iyo tike uraza kuriha amatuguye ikinyobwa aribaza none no tangaya bakaca bamwe ikinyobwa kimwe nta masindo nk'ivyo urumva umuntu acatangura kwiyumvira ivyo rero nibaza ko ari ivyo sare vraiment ko twabibonye ntihari ishemeye vraiment nibaza ko mugabo ni cabujije abari bahari yuko bahimbaza uwo munsi mukuru wari badukoranije gusa nibaza ko pour notre fois la fois prochaine niba bitunganya bati umwe wese azoze yimenye nimba nakunywa amazi nimba uzoza gusakura abandi mu kanwa bari ko barifungurira nimba uzoza kubara mu maso bitambira umuziki yego mugabo twese twumve yuko twakoraniye hamwe rero nivyo ariko nigikorwa cari ciyumviro ciza mugabo nibaze ko pour notre fois Charles n'abari kumwe nabo na mutama Janvier bogira iyindi mpinyanyuro shasha kugira ngo nimiburi abakunzi baze kubwishi ariko dushimira Abasi wewe nk'umunwanyi kabisa yari yatumiwe nk'umutumire witeka ariko kandi Abasi asanzwe ari n'umufana wa Real Madrid urumva ko nawe yarahashise kaje nibuka ko yanterefonye nka saa 8 isa kwa Abasi cyo nabonye n'umuzungu bya bindi byacu saa 8 ukaja saa 10 Abasi n'umuzungu tugushimire cyane yaraherekejwe hano uko rero dushimira abakunzi bose bariko bagenda abaza muri ugo rubanza ariko kandi ni ndamuse mutama umufana wa Real Madrid twa Jean Marie yanzanye amakarifti ankuye muri ico gikorwa aho muri XDCA anyunguruza ashikana muhira nukuri ubahwe cyane ndabizi ko nawe ngo abari ko aradukurikirana yibereye mu modoka mu bikorwa byo vya mission n'abandi bakunzi benshi batandukanye n'aba Real ariko dufise n'aba City dufise aba Barcelona dufise aba Arsenal dufise aba Liverpool n'abandi batandukanye anuko ariko kiki tuce kwanza imbere yuko tuja mu yandi makuru twoca muri canal cyangwa ko twosoma iryo tangazo amatuje muri canal ni communiqué mbona mu Kiswahili familia ya Kashindi Jerome inawatangazia kifo cha mtoto wao Jerome wa Asende kilitokea Canada tarehe bonumenga ya bantu bihenze amatariki kuko ariko nibaza nivyo niyo muri juin yapfuye le 23 juin isaha 11 saa
saa kumi n'imwe hariya muri Canada. Mazishi itafanyika Canada tarehe 6 ya umwezi, ko mbara bihenze banditse juin kandi haraheze. Siku ya posho azoba ari samedi hapa Burundi, kilio kimewekwa Chibitoki Bujumbura 6e avenue numero 12 karibu ya msikiti. Kilio kitasambazwa siku ya Mungu dimanche tarehe 7 ya mwezi Chibitoki 9e avenue numero 3 za zamani na saa 8 Sare Galaxy. Tunashukuru wazee wote ambao wataambatana na sisi kwa wakati huyu ngumu tunapitia ndani. Duhoze uyu muryango wabuze wabo kabisa, mwumve yuko iradio yacu ya Buja FM bahojeje. Ariko Christophe duce no muri Canal Plus kosora amasanamu bano bari mu kazi kabisa. Bagufitiye imisi 6 isigaye yonyene kugira ngo wisange nawe uri mu munyenga bakurihira yasigaye mukura abatukana. Byumvikana ko ya misi 30 yamugiye umuntu amentenye canke yagumije kuri ya bonma ya horana naja musi canke hejuru wango wahorana ijya 2020 imwe 2060 imwe za zindi zose yufata iyo ukoresha wewe urinda kuja musi umentena ugumiza ya indi nyene wahorana kugira ngo bikunde wirabire amashene yose ya Canal Plus kuvuga tu Canal Canal Plus rero ikikongereza kwa kanoti kuko ibaza umuntu yaguze amentenye ya indi access ya 20 tu Canal isanzwe igugwa 170 Canal Plus gushira mu 150 ibihumbi urumva baba kongereje ko rero hasigaye iminsi 6 mu vyumve. Rero wowe ukaba urikora kwega ibirenge kazi yako uza kwisanga iyi bonus gucitse kwakwanya kanatsinda. Hari ibitari bike vyiza ndabona Wimbledon irahari abakozi ba tennis ibi hari byo ni vyinshi nukuvuga yuko utagize ijwi yoyo ni atari ikintu ciza kuko uri kuraraba official abonnement na official access ya 20 urashaka kuraba Copa America bien sûr kuri 11 na 12 we wongera ko gusa ushaka kuraba Euro twarababwiye bya 18 ubiri harimwe kugira ngo ushobore kuraba Euro yose urumva yuko nk'umuntu atagira decoder umuntu nta kintu ashobora kubaza kuri ivyo kuko match za Copa America ziba saa 9 z'ijoro saa 8 urumva ntazora ndikondaganya ashakura match ya Colombia Brazil mugabo uri saa 9 gusa iyo navuze nzora match ya quart de finale yande nande Argentine Venezuela vendredi saa 9 nzogerageza ninanate Tumeshira muri vevyo kubera zo ari vendredi dorcas ari vendredi ni sawa buca ari samedi uraruhuka nayo muri iyi minsi biragoye guca Colombia Brazil baza gukina saa 9 z'ijoro z'ijoro z'uyu munsi niyo ya mbere ubu Brazil sabwa kunganya gusa itsinzwe hari abandi bakatsinda basho gusezererwa Costa Rica ifite inota rimwe na bakinye na Panama ifite ubusa Panama canke Bolivia oya ni Panama ifite ubusa Paraguay sorry Paraguay ifite ubusa hama Costa Rica ifite rimwe bose bafise rimwe bisigura ngo uza gutsinda Paraguay afite amanota harya Paraguay canke niyo bagendeye ko bose Paraguay ifite ubusa bisigura ngo Paraguay ijya yindi ninde baza gukina Costa oya Colombia ni ya mbere ifise 6 Colombia ifise 6 Brazil ifise 4 kwazi ko match ya mbere Brazil yanganyije na Costa Rica baca batsinda iyi Paraguay bafise 4 rero no kuvuga yuko Brazil iza guhura na Colombia gutsinda canke inganye canke basinganye kuko Costa Rica gatsinda Paraguay mugabe bibasaba ibitsindo vyinshi biraza gutsinda n'imiburi ibitsindo bitatu mwe 3 Brazil nayo c'est plus droit urumva yuko bon Colombia na Brazil barabandanya gusa bo twaraye tubonye ibitangaza equipe organisateur ya Tash kabisa ivyo nyene bagiye gutsindwa na equipe ya mbere hari abandi baraprofita baratsinda aba bamaze kuba oya ndavuga mu yindi equipe kuko urumva aba leta zunze ubumwe za Amerika bafise amanota 3 Wonde byabasaba kunganya gusa bacha baratakaza imbere ya irigwe abandi nabo bafise inota rimwe baratsinze bagize 4 turaza kubigaruka ko ariko ivyo ni vyiza vya Canal rero ibitu babwira niho honyura ushobora kubisanga udafise Canal we nuri mu bandi ariko birashoboka ko nawo kwinjira mu bandi
kugira ngo uje kugiye byiza cyane kuje anavuga kugiye kimwe n'abandi ibihe birahinduka rero tuze tuributsanya amaturifuza ko bose binjira muri Canal kuko niho honyene hariho ivyiza twavuze inkino ariko hariho amafilm amadessin anime kubana bagiye mu buruhuko bavyeyi nimubanira abana kabisa nimubanira abana amafaranga bateye kushoka mugerageze abana bagume mu nzu nibayerere ariko umwana afise dessin anime hariya akitoraguza acahiriya agaruka ngaha naheza ngo agire bya bindi byo gusohoka ngo mama nkura murondora mubuzi rero ikintu cyonyene gishobora kuziga mu mwana ni mugihe afise abonnement ya Canal mu nzu mukamushiramwo ivy'abana nimumushiremo vya bindi vy'abakuze ko umwana afise za Nathan TV ziriya n'amashene z'abana amadessin anime n'ibindi bitandukanye amaje abahari nuko rero Canal Plus rero hasigaye imisi 6 uhereye umunsi kugira ngo abonnement bafise droit yo kuja kuronka imisi 30 nukuvuga ngo basanzwe bafikoresha amashene ya Canal aba nibo bisaba cyane cyane kubashasha nabonye bashobora kwisanga mu munyenga rero mukwakwanye decoder zirahari kugeza kuri no mwanya kugaseke gatonya decoder zirahari 15 gusa hama ushaka byose kit complet abonnement n'installateur byose kunoti 50 nimuhendwe ayo n'amafaranga tubabwira ya promotion ariko nyuma y'imisi 6 bizogaruka ku giciro cyabo initial canke icibanze rero nyaragase imisi 6 nawe wisange ino Canal bakugiriye umunsi mukuru mwiza wa vacances ku bana canke ku bakuzi nivyo rero ni vyiza vya Canal Plus ariko kandi tunibutsa yuko mugaragaze ebana mugerageze abantu muko muraraba eho nibibacikana Christophe narababwiye nibibacikana wewe ufisa kabonma kiwawe harura basasigaye imisi usubirire ya bonma ni ariko bigutanze ya ero ikwirazo ibigiye nukuvuga ngo abonma iheze utavyibutse ngugire ya bonma hasigaye umunsi umwe bicike bigacika nivyo vy'umupira bibagiye nawo genda bakagusubizamo binya bahorana umupira ntuheza ngo ugaruke rero ababifuza kuraba Coupe d'Europe Coupe d'Europe bisaba yuko abonnement initial imwe yibanze igumamwo nticike icitse biba bivuyemwo nawo uja kugirisha abonnement baguha ibisanzwe ijya y'umupira ntuheza ngo ironke rero turabasavye muze muribuka kandi iciza ca Canal baba ariko nakwereka ati votre abonnement izohera itariki votre abonnement izo prena fin itariki rero ivyo bakubwiye ati ni itariki soit uyu munsi turi quantième turi prom izohera ro 3 par exemple ejo uyu munsi ugenda ugirisha abonnement izohera ro 4 ro 3 ugenda ugirisha abonnement izohera ro 5 ro 4 nibigira ya abonnement shasha rero nivyo kubakunzi ba eho ikorabera hariya mu gihugu cy'Ubudagi anayo makuru yo muri Canal Plus mumva yuko ari kosora kabisa yaje kugira ngo ishire umuntu wese ku gihe ciwe abamama bakunda za telenovela abamama bakunda imiziki n'abapapa bakunda imiziki shene yacu ya Buja TV irakaze itatu ya shene ya majana 398 kabisa bagushira abasana mu ruturutu mugani uraho amasana yo kugwego gwiza amasana mutazobona handi ni shene yitahuye rero anuko rero Christophe dudatevye tuje muri kino gikombe ca Buraya nabonye muri Afrika nta byinshi biriko birayagwaho igikombe kiriko gabera hariya byaraye bikoze cyane mbere ku migwi imwe n'iyindi yamaze kuba ikatisha itike ariko kandi iyindi migwi yaririndiriwe ku munsi wejo Portugal ya CR7 Cristiano Ronaldo yarayividi yaho gotera izuba iyo tuvuze yuko umugwi waraye uhatswe ntibiba bisanzwe kuko Portugal yatwawe puta nkuko bakuza kubivuga none umugwi wa Slovenia uyu mugwi wa Slovenia rero urabatwara iminota 90 birangira ari usa kubusa baja muri extra time minota 30 barabongereza birananirana barinze bikoza amatiro B niyo twovuga yuko yabaniye umugwi seruke gihugu wa Portugal seleção portugaise ariko umwe rukumbi ariko aravugwa n'umunyegori wabo yabaye ebana ero incungu y'igihugu kabisa ku munsi wejo Diogo Costa kabisa no musore yaraberetse yuko kabisa nivyo Black wabikoze banda 7 minutes ariko jewe ndabikoze mu minota mikenya gusa ndakwakwanya biba birarangiye yakuyemo imipira 3
tirobi zitatu z'aba novuga bano bakinyi ba Sloveni abarizikuyemwo zitatu zose ekipe yo barahihesheje amahigwa ariko kandi byabaye na vyiza kuba kinyi baba Portugal nabo bazite kuko iyo yazikuramo nabo ni bakaguma bazihusha ntaco vyari kuba bimaze gusa ku munsi wejo twohera ngaho uno musore kabisa yinjiye nawe nyene muri histoire ya Portugal cyane gose arabafashije gose gukura bo penalty nka zose zitatu urumva yuko ari ikintu cerekanye yuko kabisa bari biteguye gusa ikintu novuga kuri rya match ni match burya rero izi match ngene ziko ziba ziradutangaza ejo bundi twarabonye kuri Slovakia ku Bwongereza Slovenia turi kuri Portugal ico nabonye kuri no match uravye Portugal ifise abakinyi beza uhere mu igori nyene uko twavuze yabikoze neza Diogo Costa uraba abakinyi bari nyuma abayeho Cancelo uyu mukinyo muri Paris Saint-Germain no Mendes babitinya bameze neza cyane baparinya ba Bernardo Silva bareya n'abakinyi beza gusa kimwe gusa nabonye nuko hageze ahantu kuko nabazwe turabana nababwiye ati ikosa Portugal kiragira bariko bakinira kuri ritme ya Slovenia Slovenia yarabempojeje yari kwirakina bo bakinira kabisa bakimipira batera imbere barondera Portugal hakuvuga ati twebwe reka turebe gukurikiza jeu yabo dukini pass twegere tuwasatire hama dutsinde ariko a chaque fois ikintu caba bahaye umupira Bernardo Silva hariya canke yo Cancelo bama bashaka kuma basantra muri spade de paration rondera de Cristiano Ronaldo ivyo navyo bikaca vyanga ko nabonye bahungu bayabagabo bo binyuma ba Slovenia bari bareka bameze neza rero niko nabonye Slovenia menga iko yemposaje Portugal nabo bagashaka kina nkabo kurondera umuntu umwe Cristiano Ronaldo alors que boshobora kini pass hariya akavuga ati wewe rero uracenze neza urazi gucenga injira ngaha tera amapasi hageze muri Andorra spade de paration tera mu igori urazi ko ari amashuti bigeze gutera aha kwinjira ariko bo ivyo ntibabikoze bagiye gukina umenga bariko bakina cyo kimwe nka Slovenia rero iminota ibajana uko yose gushika bashike mu penalty ikintu ushobora kubona hari ibintu biriko biraba ndovuga kuba kocha muri Coupe d'Europe hari ibintu biriko birakora kuvyerekeye amazina uno munsi turabizi yuko uwiswe Cristiano Ronaldo ari Coupe d'Europe yiwe yanyu ariko ntibica bisigura yuko cukina match yose urumva Cristiano Ronaldo rakinye deja ego n'umupro aranowe penalty psychologiquement urashobora kumukora ko kujya n'umupro ntaco bimubwira ego urababa ariko abana yakina ariko twarabonye twese yuko hariho amadeshe menshi Cristiano Ronaldo akora ko kube muri ico gihe wewe ufashe icyemezo kuvuga ati ngira nkure wiswe Rafael yawo umwe ashobora gupersa hagati cyagace ku ruhande agacenga abantu akagora defense ariko no musi Cristiano Ronaldo agora defense rero ko acuvuga ati nkuremore yawo ngumuzemo Cristiano Ronaldo niyo makosa je nabonye yagize umukoca wabo rero mvuga ni Portugal burya kugukina kwabo kwari gufatiye ntibashatse gukina uko basanje sinzi kuko nabakinyi beza ntushobora kumwe ko Bruno Fernandes ari kumwe na Bernardo Silva ku ruhande hariya Real hari Vitinha ahari ubona yuko bashobora kina je nk'ijya Christophe gusa nkuko kora bivuga nivyo abantu benshi bari ko bariyumvira mbega Cristiano ku myaka 39 afise no gukina matching 7 minutes awabivuza hari abakinyi benshi cyane bafise wavuze abitwa ba Goncalo Ramos arahari mugabo no mukinyi ntaramukinisha n'umunota umwe witwa Felix nivyo n'umukinyi yari yaratakaje ikibanza cy'ubutitire muri Barcelona mugabo niyo bura n'iminota 10 cyangwa 20 ya nyuma bo ibi byo kumva ko ku munsi wejo sinzi ko babonye match nivyo Portugal nko babivuze yagerageje novuga equipe ya Slovenia yagerageje kubemposaje nabo bagwa muri piège yabo nitwabonye aba Bernardo Silva mwiza tumuzi nitwabonye Bruno Fernandes mwiza tumuzi abakinyi batandukanye witwa Leo yagerageza kupaga hari imbere bikanka gusa benshi bako baragaruka kuri positionnement ya Bernardo Silva uravye umukenyuro uno mugabo yamukinishije kuri pose kuri attaque ariko umwe uno mukinyi numwe mu bakinyi tuzi neza nivyo arashobora gupermita aca hagati ariko n'umukinyi mwiza iyo kinyi nyuma y'abatsatirizi sinzi ko babonye amaze gusohora witwa uno Leao yavuye amugarukana hagati nashiramo uno Francesco
Conceição rero benshi bako baravuga nivyo nuno mugabo benshi n'ubundi bavuga bati uno mugabo witwa Roberto Martinez niyo nawe nyene avisi ico kibazo yo ati abakadre ni intouchable raba imyaka ya Pepe Pepe muri defense imyaka 40 warabonye igitsina kiratsindisha niyo ndavuga byari bihenze kuko nanje narabona bati ndawe gutangwa mutama batangura gucumbagira aziko aya ni action bamutwaye ujya Sesco aramutwara mutamara hako gutemba mugabo ari hagarara ko nyene kakanyeri gabo nyene kaka experience mugabo iki kintu cyose bega numumenyereza gutinya igihagarara cy'abakadra frise abisabana bakiri bato kandi bariko biimpose mu club yabo wariko urabivuga Aviso Francesco Conceição Pedro Neto arahari abitwa Antonio Silva Diogo Jota nawe nyero bavye umwanya yamushizemwo Ruben Neves Mateus Nunes wo muri Man City Yohan Neves arahari ko Karora Musu ariko turamuvuga Danilo Pereira uyu nawe twaramubonye muri Paris ko ashobora gukombla muri Axara yakina na match heze ya Portugal makiri yabaye flop Etetre abati umukinyi naramuhaye akanya ntiyavyo yigeze yanyereka kuko batsindwa bibiri baje basindwa nivyo ni match yatanje nyinshi yari ifise mugangira niho batakarije amanota mugabo gusa ku ruhande guno mugabo Roberto Martinez ku munsi weje je no gushoboka Pepe ijya balo bamusize gato nijya pasi yabaye amayerera abiri hariho hamwe umudefense Sesco yamutwaye ahusha cadre ayikuramwo uno auta hanze yataye umupira umunyegori yahabaye mala yaciye awukuramo nyene yabaye Paulo nyene yagerageje nyene kwisanzura aba arawutkuyemo nawe yaciye amusohora uyu mugabo ameze nka Southgate en fait nije niko ndakuvuga nije biko biraba pour le moment kuba kocha benshi tushango abakadre ni tubakorako aba Didier Deschamps bagira ibi Robert Martinez do même yubiri bariko barabaha umwanya muri selection Cristiano Ronaldo akina 20 minutes gute frère match ya munaniye sivyo ego yagerageje gutera makufra yagerageje kukinara giriki ariko shiramo abana bagishoboye bashoboye kugongana n'aba defenseur babo Gonzalo Ramos nimba hari mushiremo ashobora kuba agira agorana nabo babakinyo muri defense uno kwacufata uwiskwere yawo umuntu ashobora gufata icemeza gacenga kinja muri sport de réparation bo Leo twovuga bo nivyo uravye ku myaka Cristiano Leo paraporo nari kuvuga nti Leo yari kumukuramwo muga agashiramo abandi bakina Cristiano so mukinyo gukina imyaka iminota yose Cristiano niho yavamwo Leo akaguma kuko nawe yageze deuxième mi-temps arabura mwari ahantu yabuze complètement babakinyi ushobora kuvuga ati umwanya n'umwanya ashobora kuronka occasion ciza rero ariko ivyo no shobora kuvyatanda nko kuri Cristiano par exemple ariko gusa ni vya bindi uvuga uti aho umuzeni mutafitiye kabisa agira tsideri kibura ko yaguma arondera igitsindo ku nguvu amafra iki ndavuga none uyu 120 minutes kwe deja araniona penalty mugumijemo pia ninavuze ati iyo batsindwa Robert Martinez yagusigura byinshi deja imihari yari kuja kuri we bon nivyo ni equipe ya Cristiano Ronaldo na Roberto Martinez ariko witwa uno mukinyi uno munyegori wabo yabikoze neza cyane witwa Diogo Costa ni myaka 24 uno mukinyi mbere afise yari gushobora no gukinira mu guseruka igihugu wa Suisse ko ni naho yavukiye bugiye yavukiye muri Suisse niye gushobora no kuhakinira bien sûr ariko yahisemo kuza muri Portugal mugwi aho papa wo wavuka mbere yaciye mu migwi itandukanye mazina yitwa Diogo Meires Costa myaka 40 ko yavutse igenekezo ya 19 igimukimwe amajana 1999 vukira muri Suisse n'umunyegori akinisha cyane ukuguru kukuryo yabaye formé hariya muri Porto ni naho yahavuye anakina kugeza kuri no mwanya ni hari mbere se n'umukinyi twavuga ngo arambiranye cyane muri equipe nationale kuko uno mugabo yatangiye gutumwa ko muri 2021 no mugabo yitwa Fernando Santos mu convoca kugira ngo aze muri equipe nationale na cyane bakine mondial yabereye muri Qatar 2022 ari kumwe na bitwa Rui Patricio na Anthony Lopez wa Olympique Lyonnais
guhera ico gihe uno mukinyi havuye yigaragaza cyane mbere abafata ikibanza ca mbere cyari gifiswe nono mukinyi Louis Patricio yagiye atwara ibikombe bitandukanye yaratwaye igikombe cya munsi imyaka 17 akinira Portugal ico gihe bariko baratsinda Espagne muri finale yaratakaje igikombe cya muri munsi imyaka 19 bagitakaje imbere y'umuguserukira gihugu mengo Budagi uno mugabo rero imyaka 24 amaze gutwara ibikombe bibiri vya championnat yo muri Portugal mbere 2024 na 2023 babaye abakabiri vainqueur wa Coupe du Portugal inchuro zine vainqueur wa Super Coupe du Portugal inchuro zitatu vainqueur wa Coupe de la Ligue muri 2023 finaliste wa Coupe de la Ligue 2020 UEFA Youth League 2019 yarayitwaye numwe mu bakinyi ubona yuko ibikombe arabifise mbere ku munsi wejo nibaza ko kuno ashobora kuruti gumugongo gumuguseru ya gihugu wa Portugal umuntu agerageje kuraba abari kuri bande touche twavuze Louis Patricio na Kirina Igayezwa ari muri AS Roma biboneka neza yuko na level yiwe yakorotse cyane n'umunyarwanda ikintu yakoze guha chance umuntu nk'uyo Joe Costa ari muri ubona yuko avuga ati uyu arashoboye reka namuhe chance kandi nawe burya abanyegora ari gihe ego ya masefs urashobora kuyagira ariko hari gihe nawe idugiriza izina uno munsi ari idugirije izina ni muri Porto equipe isanzwe cyane ari idugirije izina uno munsi kumbure yishize ku isoko avuga ati imigwi myinshi ishobora kundondera hari imigwi usanga idafite abanyegori beza ivuga ati twarabonye umunyegori kabisa ashoboye bakamurondera rero ikintu ciza cyane gose kuri we arafatire cyane gose umugwa igihugu ca Portugal kuko urabona defense yabo gushika nuno munsi si ibintu bishemeye gose twarabonye wa kansera atakirenga tubona defense centrale yabo atari uyu Ruben Diaz aba ashobora gufasha ibi ariko abandi si cyane gose nako ba Pepe ariko arega kubatabara rero numwe kabisa batomboye muri Portugal aha kugeza kuri no mwanya biri bavugwa Cristiano nyuma y'urukino yagize ico aganiriza nyamakuru abamenyesha makuru bariko baramubaza ibibazo bigiye bitandukanye guhusha penalty yahushije muri prolongation ku munota w'ijana na kane mbere muri tiro biwe yagize ico asaba imbabazi kabisa abakunzi ba Portugal ati twari bidukomeranye mu gihe batari gutsinda kijya gitsindo muri rya tiro biwe ya mbere twavuga yuko yabaye novuga kiki yahushije penalty mugabo yabaye no novuga nko gushira muri muntu avuga ko muhara abandi ko iyo yanayihusha byari gushoboka ko sizi ko babonye ingene yayiteye habuze akantu gato Black ngo ayisore kandi ega n'umushefu arakubwire mu bisanzwe yego urashobomerwa penalty ariko burya nakubwiye no mu professionnel ashobora kuvuga ati je nta kibazo penalty ndayitsinda kuko kiya ni ikintu Dorcas ashobora kuvuga uti jewe nka Cristiano Ronaldo iyi c'est déjà une mauvaise image kuri jewe kumerwa penalty reka nje gutera penalty yindi warabuye ninge na celebration yagize bima dusatuzi araduza amaboko hejuru nukuri muramba bari kuvyabaye ariko urumva uno munsi naco gituma abonye akorera musoze ndetse na mama bagakorera musoze muri tribune iyo Portugal itsingwa byari kuba bigiye kuri we yari kubagize sorti mbi cyane yari kuba ngo ati afuse amateka y'imyaka 200 yari kubagize sorti mbi cyane kuko si bimwe twabona uyu Messi muri Argentine batakaza Copa America shiriye twara tukumva Messi tukabona Messi ariza avuga ati jewe ndasezeye ariko aravuga ati reka ngaruke kugira ngo ni hashete yego ni gerageze ngarukane ikizere atwara Copa America ariko sinibaza ko Cristiano Ronaldo iyo bigenda nabi ku munsi wejo ko ari indi chance asura kuronka cyari kwa bigoye rero nje gituma abona ko Cristiano Ronaldo yarize ukabona mawiwe nawe ne kabisa kuramo usuzara baravuga ati ibibaye ku muhungu wanje nibiki ivyo byose gusa namahigwe bagize nakaryo keza kuri Cristiano Ronaldo ati nukuri ndahatswe aha byari biheze kandi byose byari kugwa kugatwe kiwiwe
aha nuko Cristiano Ronaldo rero yamaze kuba ajyaga avuga ati ino nivyo birashika nawe yagarutse kuri iyo penalty ati nivyo muri carrière yanje nagenda husha ama penalty make cyane ariko nari yahushije kandi ivyo ça fait partie yizi nkino tuza turakina nta mukinyo uvuga ngo je sishobora kuhusha penalty je vyaraye bibaye ariko icyangombwa nuko byashitse ngirasheta nkatira tirbi yanje ya mbere ariko kandi tugafasha equipe kuja mu cyakane gishiri ca nyuma uno mugabo rero yamaze kubavuga ati ino ni danse yiwe ya nyuma niyo ntambo yiwe ya nyuma kuvuga ngo nico gikombe ciwe ca Buraya ca nyuma akinye kuba yogenda Christophe biragaragara kuko n'imyaka nayo ninyegezwa byari biragoye kumva ko ku myaka bientôt 44 ko yogaruka muri gikombe ca Buraya hari abana bariko baracaruka ko bari kwikunda deja umunsi biko biraboneka kuri Cristiano biko biraboneka kuri Pepe urinze ubura mu defenseur nka Pepe ugataka kwicaho kuryanye rero ko ivyo biko birahera raba Cristiano ama centre yagera ro ariko tuzi Cristiano ngana Simba ashobora gutera imitwe ariko no ama vision no musi bikanka rero umva imyaka n'ikintu kitanyegezwa kandi urumva no musi avuga ati iyi ni competition ya nyuma nkiye nzokira muri Portugal ntegeza kwitanga naco gituma mvugana abantu b'abashef nkabarya Roberto Martinez avuga ati reka ndamusezere neza akine match yose yes ariko hari gihe bikorako nk'ubu iyo baza gutsindwa vyari kuja kuri coach ndetse na Cristiano ugasanga ibinyamakuru biranditse ati guto ushobora kwisha Cristiano Ronaldo ku myaka yiwe match yose match nkirya hari abana bicaye batademerita ufate ngo mugereranye ijya South Pro League na Coupe d'Europe nibijana muri South Pro League shokira match yose ariko iyi ni Coupe d'Europe irimo abakinyi batandukanye kandi Jesse nibaza kiki ko kuko urumva N'Golo Kante ariko na demerita la porte na demerita gusa je ndavuga ni hari abandi bana kuko nemba ni kuri poste ya attaque nimba Cristiano ari kumwe abagankaro Ramos ba Felix kuko abandi batobaha umwanya ubundi bwo Jesse nibaza yuko ihigano ryabo ngari fisi cyo rivuga cyane kuko tuko turabona abakinyi bakina hariya Laporte hariya muri La Liga muri Espagne arakina minota myinshi kandi agakina match nziza uitwa inde uno mukinyi wundi uitwa N'Golo Kante amaze kenshi inshuro zibiri zose atogwa nka home di match gusa mugabo tupeze imyaka N'Golo Kante yafise imyaka 32 Laporte afisinga Cristiano afisinga rero kuki ni Coupe d'Europe mwazanye basatirize nka batanu kuki ugumiza mu mukinyi umwe nivyo je ndiko ndibaza cyane nibaza yuko level yehiganwa ryabo sico kibazo ariko ikibazo kiri kumumenyereza kuko umumenyereza niyo mgumizamo iminota 120 Cristiano w'imyaka 39 afise abandi kuko atomubika kugira ngo Cristiano azoza ari frais par exemple match ya France gumukinisha amasaha 2 yiruka kandi bimusaba ya ritme nyene je nibaza ko ngaho ikibazo umukinyi nivyo twabonye amusohora kuri match ya Georgie urabona ingene reaction ziwe nzumuntu aryoherwa asohoka irakumbure ico nico yatinye kuko uribuka hari mu gikombe cy'isi Ego Fernando Santos amukuramwo babishwanira mu nyuma c'est lui qui a sauté niwe yagiye urumva Cristiano Ronaldo ni intouchable rero nk'umumenyereza Roberto Martinez avuga ati ntirumve ko oya nirumve ko mugashobora gutwara gatwe nawe ni ico ndakubwiye ni risk yafashe kandi ivyumba yarahatswe gutsinda ku mapenalty n'ikintu harimo facteur chance irimo urumva rero naho mvuga ni uno munsi kuri match y'Ubufaransa ni match zo bikomeye biraza kumusaba kwagira amashwa yes ku ruhande rwawe ubona nivyo ni rukino rushaho kugira remake ya finale ya 2016 abafaransa nabo nyene turabavuga mu mwanya muto nuko nabo bageze muri quart de finale i France itazi gicitwa igitsindo mu izamu ryabo muga muri ivyo bitsindo bitatu harimo bibiri bitsinze abadversaire bitsinze harimo igitsindo kimwe ca penalty ca Mbappe ariko bibiri muri bitatu abadversaire baravyitsinze iyi equipe bavuga ati solidement abafise solidité cyane inyuma bari solide cyane defense yabo Pamecano Saliba ushizeho Theo Hernandez Kunde ijya ndwangu ijya linda ya defense ni impeccable n'umunyegori wabonye ku munsi wejo witwa Mike Mania ngo ushize umunyegoro ugashira bajya bani imbere ni ruhome mugabo nawo shiraho yuko imbere atake irimwo inefficacité irenze guta abafaransa n'ubwa mbere nabo babikoze
bagize rokoro y'ubugu wa mbere ubandanyije muri quart finale muri eho umaze kuba udatsinzwe inigitsindo na kimwe. Ni ikintu mbona na Didier Deschamps no munsi biba bimeze uko ubundi mwanya gahindura ibintu urabona ko Dembele ntiyamutanguje avuga ati Griezmann genda ukine ku ruhande hariya hama kuri attaque Marcus Thuram Mbappe nawe ukine hariya hagati hagumye handi nyene Tchouaméni yaragarutse inyuma ho ntahindura rero vyumvikana yuko uko guhindagura ama liste effectivement ati hatangura uyu bigenda uko urabona ko mu Faransa ari ibintu bigora cyane nabaracyari ko ratatona nibaza ko n'imvune zaramukoreye ko Didier Deschamps afise sezome mugabo arabizi ko abitwa ba Lucas Hernandez abakinyi nka France Kimpa gusa uri kuraraba uno munsi Didier Deschamps afise n'ubwoba avuga ati izi match je niko ngenda nayo kuko urabona ububirigi nabone babuza ama occasion barabose ama occasion bahuye n'umunyegori mwiza gusa umunyegori mwiza byumvikana yuko ejo bakazokina na Portugal ndavuga muri quart finale gukina na Portugal nabo bazohura ntibizoba vyoroshe Portugal c'est vrai urabona Dobin ariko barakura nivyo Doku yaragerageje gukina Dobin arakina ukabona nabandi ariko baragira babonana ariko kumbe ntisiko bizoba bimeze kuri Portugal Portugal ifite abakinyi beza bo hagati isi abakinyi beza b'imbere bazogorana warabonye ko ku munsi w'ejo Jules Koundé ameze neza yabaye homme du match adugana imipira agaruka ameze neza Jules ariko mbega niko bizogenda kuri match ya Portugal ubona ubufaransa budashobora gutera amapasi ngo bushike imbere bukine neza yego barakinye neza ariko ninde muntu ariko arabatsindira nta numwe ahari ni kubera iki none no munsi hagati ya Marcus Thuram na Olivier Giroud hari giha prefera Olivier Giroud bikanka ejo Marcus Thuram vyaranse Koromani araza aratera birakunda umupira urinjira ivyo vyose urabona yuko atake yabo no munsi atamusaruro mwinshi iri kuratanga umaze gutsinda igitsindo kimwe cya Mbappe cyonye yes nayo ni penalty ukabona Mbappe uno munsi c'est vrai aragerageza ariko Mbappe twari twiteze sinzi ko ari rya Brazil kuzuru yagize ariko Mbappe yaritezwe muri iki gikombe si wa Mbappe two turabona kuri attaque yabo ba Dembele wapi ntabahari ukabona Giroud ntiyaragiraho avuga ati mbe Marcus Thuram ndamugumizemwo canke Giroud agaruka Marcus Thuram biranga avuga ati kashemo Koromani ndabe nawone ujya mupira yatera ibya bindi umupira kubise ukubise ku muntu hari gutashora kwinjira rero ivyo mvuga ni ico nikiye kibazo kiki tuko turabona imigwi myinshi mbere abakinyi benshi bari bitezwe yitezwe Mbappe yari yitezwe bano Yamal nivyo ntariko aratsinda mugabo ariko arafasha equipe yiwe arabakinyi bari bitezwe muri iki gikombe mugabo atariko baragaragara n'uburuhe n'imigwi ikomeye ni bagiye na defense akomeye bariko barahura nabo canke n'uburuhe nibiki biriko biratuma abakinyi twa dusanzwe tuzi yuko mu maklebe kabisari bari banitezwe twabonye mu Gongereza nabo nyene bariko baratsinda bigoranye bamwe bakinyi twa twiteze ba weekend nivyo uravye ibitsinda uyu munsi uraza gusanga nka meilleur buteur si muri aba bakinyi tuzi muri les grands championnats mu mwanya turaza kubiraba uraza gusanga ko umukinyi afite ibitsindo vyinshi si umukinyi tuzi muri izi grands championnats zitanu La Liga, Premier, Bundesliga, Serie A canke Ligue 1 uraza gusanga n'umukinyi avuye mu yindi championnat niwe meilleur buteur kugeza kuri uno mwanya ibi vyose bivana niki ico novuga ku bakinyi bamwe dufate duhere ku bakinyi bari biteze cyane ndavuga abari kwandira Ballon d'Or muri Coupe d'Europe hari batatu hari Bellingham hari Mbappe hari Toni Kroos wewe n'umuntu araho no mu mutwe ntibiriyo cyane ni mu gihe Ubudagi bwoshika kuri bwatwanga igikombe aho yobagize amahirwe kuko yaratwaye Champions League ameze neza ashobora kuyitahukana ariko abantu benshi babona biteze ni Mbappe ni Bellingham urabona yuko no munsi Bellingham yempoza cyane gose avuga ati nshaka kwerekana yuko jewe nshoboye nduza amanota yiwanje nibibona Southgate adashobora kumusohora c'est vrai yaratsinze cya gitsinda ariko yatagitsinda na yuko hari gihe uvuga uti mbega abakinko kuko atabakorako kubera iki abagumizamwo adashobora ati buvyamana ndamukuremwo nshiremo naka ariko uno munsi avuga ati ndiko ndamurondera na jewe hari abakinyi rero bariko bari yempoza avuga ati ntegeza ko ibishoboka vyose kugira ngo jewe ndiko ndondera Ballon d'Or abandi ndiko ndondera kumbure equipe izindondera Varane Marchand yanje duge ivyo byose birashika uravye dufate nko ku Bwongereza hari gihe biramucanga Southgate kuraba ukungene
squad yiwe ayitunganya hagati mu kibuga mbega nshire yonde tukabona hinduye ibi hari imbere arafise abakinya ariko ntazigana bakinisha uno munsi hari Ken Severin ntakakugwako ariko ukaraba Bukayo Saka hariya Phil Foden n'abakinyi bari bitezwe ivyo vyose ukabona babakora Palmer baricaye ba Ivan Toney baricaye aba ba Oli Watkins baricaye kugira ngo abakinisha kaburi nyene avuga ati ndasora hari Ken bigende gute ibiri kwagurana ku Bufaransa nabwo nuko nyene hari gihe usanga abakinyi bishobora gushika nka Mbappe yaritezo cyane gose uno munsi Mbappe ivyo afise mu mutwe nawe aravuga ati ndashaka kwiyempoza wasingene nsinzi gitsindo bakoja muri quart de finale none quart de finale bizobandanya atagitsindo ariko baratsinda Mbappe ayo manota yo kuvuga kuraba kuri Ballon d'Or bizogenda gute azoyakura he ko avuye muri Paris Saint-Germain muri Real Madrid ataratanga gukinayo uno munsi cyo bigenda gute ntari ko ari yempo ategeza ko bishoka byose avuga ati nsinde ukaraba urabe no munsi mu Bufaransa agati mu kibuga arafise abakinyi benshi aravuga ati aba Rabiot ndabafise Chouameni ndamufise Kamavinga ndamufise Ngoro ndamufise ariko no munsi ukinisha Ngoro Kante wakinisha Rabiot wakinisha na Chouameni hariho bamusanga baba bafise style zimwe uriko kuraraba nka Chouameni na Rabiot hari gusanga bakina nka bimwe muri ico gihe rero uno munsi kigo kirabura twarabona Ubufaransa bufise Griezmann ari auto Griezmann yasubiye hasi cyane vraiment uno munsi ntawo bafise Griezmann yasubiye inyuma muri Coupe d'Europe ninde mu remplace ninde muntu ashobora kuza kuorganiza akinisha aba Mbappe abo ba Dembele baramufise muri equipe ni wari kwarabura uwo muntu kugira ngo avuga ati jewe ndi ngandi ko ndabarabira nkina ariko uno munsi usanga ariko ari impose na ba Rabiot ni Didier Deschamps zobona match amukirije Rabiot kuri 11 hariya kuri gauche ivyo byose gutatonesha kuraba ingene ikintu cogenda neza niyo ngorane kwiye kuba coach ukaraba uno munsi Portugal yo twavuga mu kanya Cristiano Ronaldo avuga ati nkeneye gusezera neza ngende neza ariko umukocha akavuga ati je namugubijeyo Rafael yao numukinya avuga ati jewe ndacari muto ndashaka kwiyempoza ngaha ariko ntibamuhakanye ariko muri equipe ya France kuki batoha akanya nka Warren Zaïre-Emery ega nico ya mwana iyo riske Didier Deschamps nakeneye yifata aba Barcola boshobora gukina Barcola twamonye muri Champions League match za nyuma Paris Saint-Germain yakina yaratweretse yuko Barcola bamwe bamaruka muna nk'umusubirizi mwiza wande wa Mbappe kwagiye ariko no munsi ntashobora kuvuga ati Barcola ndamuhakanya yaramuhakanya ryari ariko aragerageza uwo mwana aravuga ati ego no munsi muri ama equipe nationale hari abana bakiri bato avuga ati Jose no kwiyempoza imbere yibi bigatanya yaba bakinyi nibo bisubiza hasi ni ba profit umwanya wa kumera selectionner abashaka ku profit ariko biragoye ingene uyempoza umwana akiri muto uvuga uti ndi kumena naka kuko biragoye ingene wewe nka dufate nkande nka Gonzalo Ramos ashobora guhagarara imbere ya Cristiano Ronaldo biragoye gatwarabonye muri Mondial ni yatsinze bine mwicari yes ubumwuba ni bitwo turabona muri Copa America sukuvuga yuko bitandukanye na Suarez no Musa akavuga ati aba bana jewe niko ndabereka ati ni iba ni mukine murashoboye aba Darwin Nunez abankuraje ariko contrairement kuba hari nka Cristiano Ronaldo we wavuga ati jewe nikunde nkine uno munsi wa Cristiano Ronaldo ashobora kwicara akavuga ati jewe nikanicare n'umukocha akavuga ati no kinisha uyu mwana dukeneye gutsinda umuntu azobona Cristiano Ronaldo yinje muri 5 minutes nk'ibibagira kuri Suarez ataco bitwaye akavuga ati je ntaco bitwaye ariko aba bana nibo kazoza ka Portugal ariko no munsi umukinishije match zose Gonzalo Ramos ari muri Paris Saint-Germain ntiyari ko arakina bamukisha muri Paris Saint-Germain azora umwanya gute batari ko aramukirisha no muri azovuga ndavuga Luis Enrique azovuga ati wewe no muri Portugal atamwanya uronka je no umusegonde uravyo no umwanya ibi ni rero ivyo bica abakinyi bamwe rero vyumvikana no kuri Didier Deschamps no munsi Portugal mbe azoyiva imbere nta ubizi ariko ivyo vyose biriko bitakaza amanota kuri we kuko sinibaze ko agiye quart de finale mu gihe atobandanye ya contre wafse kuva ushabu 2026 ishora kutanashika rero niyo pressure abamenyereza bari kuri pressure abakinyi bamwe bavuga ati jewe ni impose ariko usanze babakinyi batandukanye bavuye mu mariga atandukanye mu bitandukanye uno munsi biragoye kungene umukinyi nka Kobe Maino yoshora kwiyempoza uko tumuzi yaragerageje ariko biragoye ingene yoshora kwiyempoza imbere ya ba Bellingham imbere ba Harry Kane hari ukuntu egura complexe wisanzura cyane gose rero nivyo bikorega mablokaje kuri bamwe nuko rero nikurindira ino remake rero hagati y'Ufaransa nuno mugwi serukira gihugu wa Portugal bado rero bakazokina itariki zitanu azo ari ku munsi wa gatanu
sikera ni muri ino ndwi hirya y'ejo aho afishe ya Rosange zamaze kuba zimenyekana ku munsi wa gatanu Spain izokina na Germany kuvuga ngo Abaespanyol bazotana mu mitwe n'Abadagi isa 12 hama isa 3 Portugal batana mu mitwe n'Ubufaransa ku munsi wa gatanu mumva yuko ibintu bikigoranye cyane ku migwi yose ariko umwe arariska kutaha undabandanye ariko uno munsi nyene hariyo indi equipe zibiri zibwirizwa kubandanya Rumani baza kuba bambikanye n'umugwi wa Pays-Bas Autriche na Turkey isazi 3 no ngaha kwa ba Depay nibaza ko batoshira hagati mu ginyo twabonye ino equipe ya Rumani atari equipe yo gutamundasa nibaza ko nta equipe n'imihoba ba muri yero uko turaraba uraho nyene Espagne rero tuvuge yuko Mbappe yavuze ukuri ati burya birago gutwara euro ariko kuri mondiale aho ushobora gusanga wahuye n'itugwi ari twa Ende twa Kore twa Bitugani ariko muri euro ngo bigoye cyane kuko nimigwi usanga yegeranye sizo kuko urabona nibibuga biruzuruka bati abafana baje gute oya umupira uri buraya umupira uri buraya ariko kuko ya kuri levo mbega imigwi y'Ufaransa uyu munsi urabona Slovenia ngene yakwivyuya imbere ya Portugal kuri Champions League bakaraba abari imigwi komakomeye iva i Buraya rero abakinyi bakina muri Europe aya mapeyi usanga hari uvuye akina he hariya undi akina hariya ubwo buhinga babuzanye biba bigoye gushora kwiyempoza contrairement nabishobora muri Coupe du Monde ushobora kuvuga ati n'Ubufaransa buhuye nande dufate nka equipe yo muri Afrika urumva ugasanga kuvuga ati okay France ihuye na Tunisia aho ubona yuko amahirwe menshi no matsinda aho ni mu matsinda hari ama equipe favorite uvuga iyi izobandanya zigasohoka ugasanga hariho n'ahandi hariho ama equipe yasohotse mu matsinda yabo gutyo nyene kusanga baguye mu itsinda ryiza babaye abambere dufate mu Faransa boye bwambere buciye buhura disons nka par exemple nka Mexique muri ico gihe Mexique ku rwego rw'Abafaransa sico kimwe ugasanga 8e de finale barivuyemo bagiye quart de finale ikacihura ngo muri mondial batangura inkino zitangura gukara nko muri quart de finale azige munani niho rero usanga kenshi harimo equipe bazikomeye za Argentine za Brazil za Uruguay za bikivyo ukona yuko hariho babandi baba bakomeye ariko si kuvuga uko no muri Copa America nimba uwo wiraba birahora bishike nkaraba mita imwe harimo ritme ikomeye bolize za Bolivia nugira ngo urapfa gutora amanota byoroshye kukuvuga uti abakinyi nka batatu canke bane nimba Bolivia kirakina bakinyi wabo muri Bolivia harabakikumbura nka batanu bo bakira muri Leta Zunze za Amerika contrairement no muri Europe uvuga uti umwe ari muri Real Madrid undi Paris Saint-Germain undi ari muri Manchester United undi ari he izo equipe zose ariko ndavuga ni equipe zikomeye ku mugabane wa ndetse no kwisi nje gituma uvuga uti baba bafise ubuhinga busumba bajya muri Copa America ko ntibisigura yuko badakomeye kuko Argentine iraza gutwara Coupe du Monde ariko rero ivyo ariko ravuga nuko ubwo buhinga bafise bose baba bavanye mu ma equipe baza kandi mu equipe akomeye arashaka kuba avuye mu Faransa muri Lyon avuye muri Serie A muri Napoli undi avuye muri Portugal hariya muri FC Porto ni urana ama equipe tuzakomeye bazaye ubwo buhinga usanga abakigi beza kandi baza kwiyempoza hano uko rero nukurindira Pays-Bas nabo ico baza kuyaga Bagakpo nabandi ba Memphis Depay umunsi baraza kuba bikaze cyane mbere turabe nimba hariho abavugwa ko bashaka gutangura ico twamenya nuko muri abangira nta n'umuntu numwe afise ikibazo c'imvune turiteze kubona equipe yose ya Pays-Bas iri tayari rabingene ishobora kuvyifatamwo neza be burya mu mapur Autriche so yazinze Pays-Bas oya abandi bashobora guhura bari mu ipure imwe Autriche yari mu yatsinze Pays-Bas Autriche yari mu itsinda rya France none yatsinze Pays-Bas burya mbene yari Pays-Bas yaratsinzwe burya Pays-Bas yaratsinzwe Pays-Bas yaratsinzwe itsinzwe nande burya equipe yayitsinze cyo bundi yego mu mapuro Rabirex Pays-Bas yatsinzwe na Autriche nyene rero nakubwiye Autriche batsinze oya baba bagiye guhura na Rumani
bagiye guhura na oya Romania niko ndakubwira nagira mvuge nti ndiko ndaraba nagende bishobora bashobora ego bashobora gutombora nakandi amahirwe afite gutsinda Romania Autriche nayo urumva irakomeye basubiye guhura rero sasa kuko Autriche yatsinze Pays-Bas cha Autriche irariska no gusohora equipe ya Turkey n'ikomeye bari kuba muri group D nivyo ego nivyo ari ibintu bitoroshe kabisa abarashobora gutomborana ndakubwira yuko ku ruhande rwa Pays-Bas bakinyi tuzi ni Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Natana Ake arimwo, Frimpong arimwo, Simons, Xavi arimwo, Gakpo na Depay. Abantu barashobora gutangura ku ruhande rwo mu gwiserukiye gihugu wa Pays-Bas. Gusa ku rundi rukino Autriche baraza gukina na Turkey. Ku ruhande rwa Turkey turabe witwa Giroud arashobora gutangura, Gilmaz ashobora gutangura, witwa Yildiz ashobora gutangura, Kachano Group kapitene wabo arashobora gutangura. Gusa ikintu twabonye kuri Turkey kina na Portugal hari ukuntu urabamenyereza uyu munsi bigoye abajene bitandukanye, hari imigwi ikura hamahigwa abajene Udagi uravye Florian Wirtz naho twagiye turabona match za nyuma ntiyari kwa mukinisha Jamal Musiala kugeza kuno mwanya ni bafise ibitsindo bitatu ukacura Espagne abana bakiri bato rero bariko bara bitandukanye ni equipe ya Turkey twabonye kuri Portugal hari ukuntu aba bana bato bariko bagenda babirenganigiza mayo z'Ubwongereza mayo za Espagne navuze nubwo je equipe yanje yavuye ni akubutaliyani Squadra Azzurra nubwo yavuyemo yo bakanegurira nzokambara pole sana uziko ndanibagiye yuko Squadra Azzurra yakinye muri weekend mana yanje Suisse kabisa yakoze umuti. Gusa tuko turavuga mutamajone hari yafise ibintu bitandukanye amabotina amaballon atandukanye ya football handball volleyball agufitiye amashazible agufitiye ama protege tibia agufitiye ibintu byinshi cyane akore bikoreshwa mu nkino nta muntu numwe za basketball imipira y'abana irahari agufitiye amamayo nivyo ya football ariko kandi agufitiye amamayo ya basketball za Lakers n'izindi numuze kabisa yipanze sawa sawa nta kintu nakimushobora kumuburana ari kwa Topo Cedric nawe agufitiye bibo bitandukanye mashati manza Topo ya kuri Jean comprendre nawe agufitiye amashati y'abapapa ushobora gushira mu costume bikagenda neza cyane mutamajabani nawe agufitiye amabukare shaka ibirato by'ingozi byitahuye ufise urubanza chakwasha bane kabisa barakwambika abana abantu rero bagenda batumenyesha ibikorwa byabo bakora mubahwe cyane muhabwe intebe y'imbere cyane n'abadame rero bagenda baratwumviriza mubahwe muze hariya Aime Pascal nawe ubahwe kuri Mac ubahwe cyane uhabwe intebe y'imbere no mukunzi wa w'intamba ariko kandi wa Vitalo ni mugwa Real de Madrid muze wacu Pascal vye Pascal kabisa kabisa nawe mazimisi myinshi kabisa tanaturamutsa no mutama sinzi ko ari ngaca nkeko yakubitiye isafari nuko rero Christophe ukinyibutsa ivya Squadra Azzurra nuko iyi equipe yasezerewe muri 8e de finale yabaye malediction cyane kumigwi nitwara ibikombe vya Coupe d'Europe mu myaka 3 yikurikiranya wango les champions les 3 derniers champions bose basezerewe muri 8e de finale. Iyi rero ngo ni malediction 2018 byarabaye equipe mbega ni equipe yihe ya Portugal ni yabaye busezererwa inyuma yo gutwara 2016 yatwaye 2016 Portugal yatwaye igikombe 2020 ibirasezerewe 2020 mbega ninde yatwaye igikombe umengo yari Espagne Italy nimbere gatonya Espagne nayo nyene igeze gusezerwa muri 2012 yatwaye igikombe hama 2016 irasezerwa 2016 Portugal yatwaye igikombe 2020 irasezerwa muri 8e de finale 2020 murazi ko Eritaba yaciba 2021 ino Italy gihugu seruka gihugu cha Italy Squadra Azzurra iragitwara itsinze yari ya Wembley equipe y'umuguseruka gihugu Bwongereza nabo baraye basezerewe n'ubu Suisse bisigura ngo les 3 derniers champions ba Coupe d'Europe bose iyo myaka ikurikira edisi ikurikira niba harenze umutaru wande
wa 8e de finale rero nivyo vyaraye bibaye ku Italian Itali mugabo yagize neza gutaha kiki nta mugwa wari ufise burya rero aciye mbabara cyane uburyo basezereye ekipe ya Croatia uravye uburyo batanze ibiharage vraiment Suisse yabajaniranyije abataliyano twababuze mu kibuga Itali yawe imeze gute vraiment Itali ofete kuraraba abakinyi nivyo barahara ariko si baba yareka nta bakinyi mufise si bakinyi ku rwego rukomeye kabisa turacafisa akazi kabisa nta kigenda nuko rero les trois derniers champions bye bye utugiye kuraba abandi turabingene biza kugenda muri Copa America naho ibintu byaraye bikomeye cyane ko mu gwiserukira gihugu wande wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihugu rero naco cagize amahigwe mabi gihura n'umugwi winyoterewe gukora vyiza wa Marcelo Bielsa uno mugwi wa Uruguay umeze neza cyane kugaza kuri uno mwanya Uruguay iri mu kazi kose 9-9 nta no kunganya bere bano ba Uruguay kabisa kuva no mutama ahashika numugwi ukugendera hejuru y'amazi ekipe igufite ibikombe 15 vya Copa America barabinganya na Argentina gusa bobo bamaze kuba bitabira participation nyinshi 47 kino gikombe cha Copa niwo mugwi serukira gihugu muri Copa America umaze kuza inshuro nyinshi gusumba indi imigwi ya Brazil uraza usanga iri nyuma cyane ariko Uruguay yagarukanye inguvu zidasanze Matias Oliveira niwe yatsinze igitsindo ku munota 66 iyi ekipe irajyana cyane kiki yo kwitegwa cyane Uruguay navuze nti inye kudashika muri finale vraiment sindabibona izoshika muri finale ko irakomeye ni ekipe urayo kabisa ari mwabana kabisa bavuga bati twibwe turakeneye gutsinda utwaye igikombe niyo mbona kabisa ishobora kurivaliza nande na Argentina nayo abandi kabisa nka Brazil sikirenga gose ivyo ko ndaburi kiragira Uruguay rero yamaze kubutsinda muri ino tsinda ryabo imaze inkino 3 zitsinda Panama yaciye ibiprofitiramwo ambavu yuko Etazini yari ifise amanota 3 byabasaba n'imiburi gusa kunganya kugira ngo bikunde ariko naho bari kunganya Panama igatsinda numva byasaba yuko Etazini kutitsinda mu guserukira gihugu wande wa Uruguay Panama nabo baraye babikoze nabo bari baratsinze urukino rwabo rwa mbere rero urumva batsinze baciye bakorokera mu kibanza cya kabiri ngaho twarababwiye yuko imigwi ibiri ya mbere nibandanya kandi ntibanakina na 8e de finale bano baca basimbira neza na neza mu cakane gishiri ca nyuma muri no tsinda rero Uruguay yabandanyije Panama nayo yayikurikiye turindire kumenya hambavu yiyo migwi iyindi migwi za gukurikira bega biraza kugenda gute ku ruhande rwa selection brazilienne bano isaha 9 z'ijoro mu cagu bwejo Brazil baza kuba bakiriye Colombia Costa Rica nabo bakire ekipe ya Paraguay aha ku ruhande rwa Brazil nta kosa na rimwe babwirizwa gukora abugingo bifuza kubandanya ofisa amanota Costa Rica inota rimwe ideni ry'ibitsindo 3 ku ruhande rwa Brazil bisaba gusa ko banganya ariko kubwiteka ry'uno mugwi n'abakinyi bafise bakwiye guhagarara imbere y'umugwi wa Colombia bakawugema n'imiburi bakayikura ko amanota 3 zikindi ko ndabona aha ndabona yuko nka Brazil mu gihe bonganya na Colombia bitazuca bagira amanota 5 ikibi ya mbere Brazil ya kabiri nivyo rero mbona muri quart de finale uyu mugwi wa Brazil ushobora kutombora nde ushobora gutombora Uruguay iba ya kabiri mu gihe yari ya kabiri kuko urumva biroroshe ngo mu itsinda rya Argentina Canada habandanyije kuko quart de finale tumaze kumenyekana ku munsi wa gatanu Argentina Equateur ya kabiri mu itsinda aha ni ya mbere iza guhura no mu itsinda wa kabiri mu itsinda B group B niwe Equateur wari wa mbere ni Venezuela Canada ya kabiri mu itsinda A bahura na ekipe ya mbere mu itsinda rya B yes Venezuela ni ya mbere iwe na Canada ya kabiri muri itsinda rya A aha rero mu itsinda rya C itsinda rya C iya mbere ni Uruguay sivyo izo cihura ni ya kabiri muri group D
ya Brazil na Colombia kandi irigwe tunabivuga muri eliminatoire zeruka sinzi ko zari igikombe cy'isi baratsinze Brazil baratsinze na Argentine iyi equipe iri invincible kuva uno mugabo yitwa Marcelo Bielsa ayifata mu minwe bisigura ngo ni irigwe kabisa aha rero rero icyo gice bikora Brazil ibwirizwa gutsinda kugira ngo ihunge ihure basi ni Panama basi ikihura na Panama na Panama ariko ikihendeka mu kibanza cya kabiri nta sawa Brazilienne dernier kare bishobora kuba ibigoye bo barafise equipe nziza gusa na automatisme baragira ni equipe ya Brazil meze neza ku mazina ariko mu kibugo urabona ivyo bakina ba Rodrigo ba Rafinha abitwa Paqueta abitwa Guimarães urasanga ko ni equipe nziza ku bakinyi beza bari mu club meza ariko hageze muri equipe nationale urabona ko la mayonnaise umugabo urango mayonnaise ntirafata sawa biragaragara rero ko mu kuneza yabo kugira ngo bashike kure hashoboka no guruhunga no kuhunga kwanza irigwe anatanda yuko bazohurira hari imbere byose biracyashoboka nuko rero nako ndababwira ko muri Euro abakinyi bafise ibitsindo byinshi Musiala arafise ibitsindo bitatu amaze gutsinda ariko uraza kumva ko bano bibiri barahari ariko Musiala n'Ubudagi ifise bitatu witwa Mikotads wa Georgia aramaze gusezererwa bitatu nawe kama Sklans wa Slovakia nawe bitatu umva imigwi igufite abakinyi babameye bite mugabo bye yamaze gutaha Fulkrug bibiri Havertz bibiri baracabandanya Bellingham bibiri Kane bibiri Fabian Ruiz bibiri Gakpo bibiri witwa Marin araza gukina uyu munsi n'umunyarumani bibiri abandi araza gusangana igitsindo kimwe witwa Wits witwa Notovic tayari unore ari kumwe na Autriche nebaragenda Autriche ifise babiri ofise kimwe Sabitzer acarimwo rero nabo rero amaze kuba batsinda igitsindo kimwe kugeza kuri no mwanya ariko bibagiye no gushiramo Mbappe ngakigiye gitsinda muri extra time kiraharugwa ijya penalty penalty yatsinze arimwo nawe mu bamaze gutsinda kimwe arimwe witwa Dagire bo ntibashizeho bose ariko umenya ko hari abamaze gutsinda kamwe gatsindo kugeza kuri no mwanya nuko Christophe nibaza ko twoja mu makuru ko ravugwa hirya no hino mu matransfer kuko amakuru ni menshi cyane ariko ari wigeze kutubaza amakuru yo muri Manchester United yego Manchester United nabonye iri kwikomeza gabo bikomeza bareka jewe equipe itakuyemo umugabo witwa Ten Hag bazanye directeur wa Doro Kritzma muri Manchester United uwitwa Vivell yitwa Christophe Vivell aje kuba mu directeur de recrutement muri Manchester United uyundi bazanye no directeur sportif wiswe Dan Ashworth yasinye nka directeur sportif muri Manchester United avuye mu gwa Newcastle urumva yuko bamaze kumvikana yuko ashobora kuva mu gwa wa Newcastle akaza muri Manchester United urumva yuko hariho impinduka zimwe ziriko ziraba mu burongozi ndavuga ni kuri iyi ntwaro y'uyu mugabo Laftriff avuga ati reka nzana abantu bashoboye urabona ko yerutse kongeza Ten Hag avuga ati nzana abantu barukwita neza nzane ba directeur sportif beza bashobora kubona yuko ndondera abakinyi boshobora gutunganya ibintu neza rero Manchester United rashobora kuba ije ifise iyindi sura iyindi gusa yariko aravugwa muri Inter Milan uko uno munyashiri Alexis Sanchez imyaka 35 nawe tayari amaze kuba avana ko no mugwi wande wa Inter Milan inyuma yo kuva muri Olympique de Marseille ono mugabo akagaruka muri Nerazzurri tayari kuri uyu wa kabiri niho officializa depart yiwe kugeza ko no mwanya nta na club nimwe araronka ono mugabo rero twizere ko ashobora kuja mu Arabu cyangwa akaja muri Amerika hariya aho isoko ogeze cyane uwitwa Mutonya wa Thuram nawe nyene ashobora gukisanga kwa Juve uno yitwa Thuram akina muri Nice uno mugabo rero ngo yifuza kuja muri Serie A
na cyane cyane muri Juventus Dortmund kugira ngo aze agira rivalize na mukuru we aho mukuru we wari muri Inter de Milan baheruka no gutwara ino Scudetto y'uno mwaka. Crefin rero Thuram rero abana ba Thuram Lilian Thuram champion du monde y'Abafaransa muri 98 uno mugabo rero abana biwe niteka rikomeye cyane gusa uno mupapa umwana wiwe wewe yashimye kuja muri Juventus papa wiwe ni nawo umugwi akunda yarawukiniyemwo urabizi ko uheruka nabonye aka video muhungu watwara Scudetto papa we ariko aramushimira mugabo yari yambaye mayo ya Juventus muhungu we yambaye mayo ya Inter de Milan ngo ndabizi ngo ko papa tagyohewe kuona Inter yacu itwaye igikombe kubera ko ari trop Juventus damu rero biba biryoshe cyane numwe mu bapapa twabonye Christophe ashigikira cyane abahungu biwe abahungu kabisa bashikira gose ura yuko umwe arakina igikombe ca Buraya uwundi azokina Jeux Olympiques n'igihugu cy'u Faransa les Bleus nyine bazokina Jeux Olympiques urumva yuko ari ikintu ciza cyane gose wari kuravuga Chelsea na Barcelona ko uno mupeti w'imyaka 18 Marc Gu tayari amaze kugenda miliyoni 6 amafaranga make canke bamutije aracari bamutije oya yaguzwe kabisa uyashobora gusha Barcelona ugasanga barasuye kandi kumugaruka kumurondera ugasanga mutanze kwa amamiliyoni menshi Barcelona musurakina muri kirigiri none miliyoni 6 barazikoze niza kwiye yari umwana kiri muto myaka 20 18 nako ni muto none we mwana kandi nta mama kimesha arakina gusa baramuye cagiye umenga yagaze kuba kina muri Barcelona oya yinjiye mwengo yari muri Classico yinjiye gusa umupira we wa mbere amasegonda yacatsinda ico cyonyene nico cyamubaye hariho bamwe bariko baronka amahirwe avuga ati reka tugire ariko nabandi ariko ravugwa za Manchester United hari ya Manuel Ugarte wo muri Paris Saint-Germain Manchester United uramurondera ariko bavuze ati twahaye favor Manchester United kuganira nawe natwebwe hasigaye ko bagira nyine iyo gutanga amafaranga gira official kavuga ati turamuguze bivana amafaranga bazotanga nabakinyi benshi rero bariko barondegwa bariko barashaka guhindura imigwi aba Victor Osimhen avuga ati jewe numva nifuza kuja kujya muri Premier League ariko hari ya coach wa De Laurentiis ariko aramworohereza na gato avuga ati batampaye n'imiburi iyi miliyoni 120 sinde kuri uyu mukinyi Osimhen miliyoni 120 ariko nawe hariya uwiswe bica Varachellia nawe muri Napoli avuga ati je nshaka kwiva muri Napoli miliyoni zingahe turakeneye kukuzana ariko De Laurentiis avuga ati mutampaye miliyoni 100 uyu mugabo De Laurentiis nawe arakunda kuduza agaciro k'abakinyi cyane gose urabyibuka ko batwara Scudetto Napoli equipe ya Paris Saint-Germain rondeye mukinyi Osimhen bamushira kuri close miliyoni 120 n'uyu munsi Osimhen barabaye qualifié muri Champions League oya Napoli ntiyagiyemo cyumvikana yuko ari ndabira nindaza gutanga amafaranga ku mukinyi atazokina na Champions League ahubwo abakinyi bagomba kwigira kuko bavuga ati reka tugenda aho bari kwaturondera tuzokina Champions League Christophe nuko hari muri MLS muri Major League Soccer bateguye match dogala izohuza All Stars ba MLS Championnat des États-Unis na Liga Championnat de Mexique kugenekerezo rya 24 kuno kwezi kwa kwindwi bikavugwa yuko witwa Igor Lloris wa Los Angeles FC niho akinira uyu munsi muri Major League Soccer bagiye guhura mu mugwi umwe na Leo Messi wa Inter Miami muri yo All Stars Major League Soccer Championnat des États-Unis bagiye guhura rero niyo championnat les meilleurs ba championnat ya Mexique kwigerekereza 24 bose rero bakaba bafise imyaka 37 Igor Lloris champion du monde wa France 2018 champion du monde 2022 Messi w'imyaka 37 bagiye guhurira muri team imwe izoba irimo abeza bo muri Major League Soccer abanyegoni ni Roman Burki ono kinira Saint Louis City Sport Club Igor Lloris Martin Pes wa FC Dallas wa défenseur tuzini Jordi Alba Rudy Camacho abandi ni Aaron Herrera Thiago Martins abandi nabo tuzi cyane ku mugabane bura bahaciye Sergio Busquets ari muri Inter Miami mu bakinyi bo hagati witwa Hector Herrera Houston Dynamo nibo bakinyi zovuga Luiki Puigi
Mpeti nawe arimwo muri Los Angeles. Galaxy nawe arimwo kubasatirizi bazoba bahari Christian Benteke uyu munsi abarizwa muri DC United witwa Federico Bernardeschi muri Toronto FC witwa Dennis Bwanga uno n'umunya Gabon muri Los Angeles FC Leo Messi muri Inter Miami, Luis Suarez muri Inter Miami, Diego Rossi akinira Columbus Crew. Urumva ko izoba ari match dogala kabisa kandi ino ngira bayiteguye Christophe kugira ngo yinjiriza kanoti kanatsinda urumva ko ari dream team kabisa na equipe de rêve habarimwe abo bastare bashira hamwe bati nimuze sha kanatsinda turi muri mu buri buno buruhuko abantu babizi ko muri Etats-Unis bientôt muri fin ya juillet nyene ngira izoba yaheze aho imigwi myinshi y'ama club za Barcelona Beza Real Inter Milan bazo oya mukomunani kwindwi nyene muri aya matariki nyene nabo bari mukugira kuko benshi bari muri eho nibamara gutaha pre-season izo bitanguye hari inkino zitekanije muri za juillet cyane muri août kuko bamwe bazo bariko barava muri Coupe d'Europe abandi bava muri Jeux Olympiques niho rero bazo bagira iki bakira bakibashasha urabona muri Real Madrid bavuga ati ku munsi weje tariki imwe Mbappe yari yegukiye Real Madrid urumva ko bazovuga ati bazomwerekana binavuga yuko azoba ari ibirori bikomeye mayo ziyo ntizirasohoka ati bazomupresenta muri Stade Bernabeu yugaye urumva yuko bamwiteje cyane gose n'abakinyi benshi rero bavuga ati baheje amasezerano bari kwaja mu yindi migi ku ruhande rw'aba Red Devils wa Manchester United ngo bari biyago biriko biratera intambwe ishimishije aba Reds ngo bifuza cyane witwa Matthijs de Ligt no mu nya Pays-Bas imyaka 40 ano mukinyi yaciye muri Ajax muri Juventus muri Bayern yari muri Bayern Dominique nkuko Sky Allemagne kibivuga nuko uno mugabo ashaka kwisanga hariya kwa Ten Hag asanzwe ari nawe n'umunya Pays-Bas no mugabo kwera iki aguma yirunda ko abanya Pays-Bas gusa abana ku isoko ntabandi bahari kweri ega nico kinjo kiba gihari urabe umukoca abakoca benshi usanga bakunze kuzana biwabo bavo peut-être kubera communication guteza imbere na communication irakora guteza imbere ibihugu vyabo nimba ugira umwongereza aravuga ati umukinyi w'umwongereza ndamuzane raba nkibi umukinyi wose umukoca wese hagiye aragira twara abakinyi biwiwe raba kwa Ten Hag yazanye bawe Ghost baza kazana abakinyi aba ba Van de Beek umugabo wasanze n'abandi usanga arabanya Holland abakuye muri Ajax Amsterdam hari aba Anthony iki nuko bakoca kenshi babakora ku ruhande rwa Leo Messi ku Chitini no mugabo atakinye match ya nyuma y'amatsinda muri Copa America mugu ariko ragenda utsinda no mugabo rero imyaka 37 selection jana 84 ibitsindo jana 8 mu muguserukira gihugu no octuple Ballon d'Or 8 zo safise no mugabo yari yitezwe muri entraînement kuri uyu wa mbere ariko ntiyagaragaye muri mu myimenyerezo yo gutegura quart de finale bazokina ni ambavu yuko atakinye urukino rwa Peru batsinda 2-0 Christophe burya nawe imyaka ntiri muremereye izi mvune burya zitangiye gufata Messi zagasaki siofa ya ibihe byiza tuba twarabonye ku ruhande rw'abana bagabo nawe yabibonye iyi Copa nakubwiye harimo ikirato kabisa iyi Copa harimo amangagement menshi bari yangaje gose eraga ari match bigeze gukina gahungu karamukuta kwitaho kabisa Messi urazi ko match iherutse atakinye ya Peru yayikinye umva yuko ku myaka ndetse hariho ukwiyangaje gose atagikeneye ariko gusa aravuga ati iyi Copa ndayiteko nubwo mbona harimo ritme ikomeye cyane azogeza uzaragaruka ariko urumva yuko ku myaka afise hariho bimwe atagishoboye n'ibije ba Cristiano Ronaldo nyine nuko bimeze rero ku ruhande rwa Leo Messi ariko kandi nibaza ko ku rundi ruhande n'amatelefone twokugurura muze muraterera ariko no ku rubuga rwacu turajya ko turabe ayo mumaze kuba mutwandikira nuko rero ku rundi ruhande abakinyi twababwiye yuko Nico Williams uno rero numwe wakinyi bariko baravugisha cyane Christophe gusa ikintu kimwe nabonye witwa
Arsene Wenger nimba akagohe yakavuniye indongozi za FC Barcelona. Uno mugabo yakoresheje amajambo ati inyuma yo kuraba urukino baraye bateye bano bana dio yabo ubwumvikane bwabo mega yari ekipi yihe ino Slovaki bari yabatangwa igitsindo yari Georgia Georgie yabatangwa igitsindo ariko Georgie kandi yari bien organisé ariko uravye aba bana babiri ku mpande zibiri Nico Williams Lamine Yamal nabana babereye ifuro gigiti ino equipe umugabo yitwa Arsene Wenger uziko nawe akunda jeu de jeune akunda style y'aba bana bakiri bato n'umuntu w'umutekinisiye cyane ati nimba ari kintu Barcelona yokora mu maguru masha nimba bona ja no gusaba ideni muri banki uno mwana bamusimbane muri Barcelona yabibonye kuko byarabonetse ingene aba bana barahuza baracari bato la communication kuri bigenda neza mu kibuga ni bamwe umwagorana kuri gauche unagorana kuri droite ukabona yuko ari abana bakiri bato kandi bazi gukina umupira kabisa rero avuga ati muri FC Barcelona nimba Barcelona ishaka gutera imbere nimba Barcelona ishaka kurivaliza na Real Madrid kugwego rwa equipe akomeye aba bana bahuriye mu kibuga urabona ingene bari kwaragora imigwi itandukanye ibihugu bitandukanye ati mu gihe bohurira mu kibuga umwe kuri gauche undi kuri droite hari ikintu kinininya boterera muri Barcelona igasura kuri gwagwego rukomeye kuko ufise abana intsinzi ubibona kuko uri hari yaragorogana navyo yashikirije ati ndabona Barcelona ikene kugaruka no kurivaliza kuri Real Madrid nuko yategezwa kwa rinya abana babiri bari mu kibuga hariho barafinya bayo Felix kuko bagiye ariko no musavuga ati uyu mwana agumye muri FC Barcelona kuribuka FC Barcelona muri 2010 yego yabakinyi bakiri bato ba Pedro harabakinyi beza ubona yuko bakina neza FC Barcelona nona ko yarimo abakinyi benshi muri furi ahoha batwara igikombe ca Coupe du Monde rero no musavuga ati FC Barcelona yogarukana kaka novera ka football iguru uyu mwana bahuye na Lamine Yamal bokina football ikomeye cyane gose Barcelona gasura ku rwego rwiza ariko ivyo mbona biragoye kuko uyu mwana bashobora kumushira ku miliyoni zingahe zirenga 200 ariko FC Barcelona uno munsi itadandaje swat muri ba Frankie de Jong ba Rafinha abakinyi bakomakomeye bashobora gutanga amafaranga ari hejuru ya 50 nta mukinyi uno munsi FC Barcelona iri capable yo kuzana ku miliyoni zirenga 50 ni inkuru nziza kwa Man City yambavu yuko haciye nk'indwi nka zibiri tubabwiye yuko uno mugabo Kevin De Bruyne myaka ni 33 tayari vyabo no na Les Diables Rouges vyamaze kwa birangira kuva ku munsi wejo basezererwa mu buryo butungutse cyane cyane butangaje n'abafaransa bitsinda ubwabo imyaka n'inyegezwa ja Vertonghen vyategerezwa kuba ari nawe yitsinda mu igori ryabo kugira ngo arangize neza ibintu no mugabo rero nawe amaze imyaka myinshi tabira inkino zo mu guserukira gihugu ku munsi wejo nawe yitsinze ku ruhande rwabo Kevin De Bruyne rero yafashe ijambo burya yarakwa arungikwa mbere yigeze no kugura imiryango ati burya biracyashoboka yuko no barizwa n'ahandi nkava ku mugabane wa Buraya nkaja muri Arabie Saoudite aho yariko yiyumvira yuko yoja kupagasirayo nawe yamaze kuvuga yuko ihangiro ryo rya mbere no kugaruka muri Sky Blues iyi ni nkuru nziza nkuko Manchester Evening News kibivuga ati iyi ni nkuru nziza yazindutse iravugwa mu binyamakuru hariya Manchester Dobrino musanzwe we byaravugwa avuga ati narabibonye mu binyamakuru bitandukanye mugasi we yavyivugiye ati sije ndabivuze atariko jewe ndacare muri inde muri Man City ibizokurikira nzobimenya urumva avuga ati ninamara kuva muri Coupe d'Europe uyayivuyemwo kumbure ukubandanya kwiwe muri Man City ni wazo kudesida ariko kubice vyinshi azobandanya mu mugwa Man City uko ndabibona witwa Bellingham nawe biravugwa ko nawe UEFA ishobora kumufatira ibihano Christophe Riongo Gest yaraye yerekanye inyuma yaho baye novuga eho canke incungu y'umugwi seruka gihugu wabo ku munota 95
bano rero bari batwawe nuno mugwi wa Slovaki wamaze kubatsinda bagiye mu minota 6 y'agasunuzo asigaye amasegonde abarashizemwo tourne acrobatique imeze neza cyane igitsindo kwa kirinjiye ano yavuye sohogwa bamuruhurire hinjiremwe abandi maraso mashasha ariko ngo kuri bande touche hari bidasanzwe ari ikintu yagaragaje nka geste itameze neza kuri bande touche ya Slovaki. Rero bivugwa yuko UEFA yamaze kuba yugurura amankete bere nk'ibinyamakuru presque byose byo mu Bwongereza navyo bitagiye cyane Daily Star, Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express ibinyamakuru byose ati le héros anglais Jude Bellingham risque d'être banni pour son geste grossier. Ibi rero nibaza ko bishobora gutuma uno mukinyi tutabona muri cadre mu gihe iyo geste boyinterpreta nkuko peut-être shakwa agasomborotsi cyangwa ugasanga yatukanye uyu mukinyi vraiment yacu bari ikintu gikomeye urumva yuko bafise match ikomeye burya Suisse ntiyoroshe bafise match ikomeye kandi Bellingham ni wa mukinyi kabisa ngenderwa kuri bo mu gihe atokina nimwe bishobora gutuma ubwongeza bushobora kuvamo kuko ari abakinyi uno munsi utabonetse ekipe yashobora kumera nabi nuko rero amatelefone yanyu. Allo. Oui, namahoro. Salam. Yego namahoro kabisa. Ndikigenda ku matafari. Yego Keve, karibu sana. Ndabaramukije. Ndamukije na kiki. Ndakuramukije cyane gose. Mbega twambira kurabaki. Inde? Shambo gisanzwe. Yagize gute? Kurabaki. Ivyo mu Burundi biragoye mutama Keve. Mbega Beni yarapiye muri sa. Inde? Ben kuva muri Flambo. Oya navyo turumva ngira gace irimo. Dawa murakoze. Nawe urakoze. Nuko rero iminota isigaye turaza turayigaburamwo amatelefone duca no mu butumwa turabe na yasigaye nababwiye ko Wimbledon tayari amaze kubigaruka ku yindi ncuro nino Grand Chelem ibera hariya muri London canke mu Bwongereza aho amazina amwe n'ayandi ica 60 tuzi 30e jour 30e de finale 64e de finale ica baracari majonjora yako aba lete de série nabo nyene bazikina riratangaje Wimbledon ni atari babashaka nyene bahe uryohe abakunzi b'inkino kuko ndabona bakomeye kabisa abagomba kuvuga 64e de finale bose barenganye n'abafaransa nawe ntubarenganye abariko barakina ndabona 14 mu fasona yari bakina raza gukina ndiko mbona yego hari bakomeye ba Vondrosova bose raza gukina no munsi ni benshi na cyane ku bafasoni bafasoni kabisa musi wejo n'abagabo bari bakinye abonye witwa Alcaraz nawe yabandanyije aba nkuko vyama nkuko Goff azokina ba Naomi Osaka bazokina urumva baracarimwo bagize nivyo batede seri nande natanga ndavyuko nyigaye mon fils yasezereye mugenzi wo mu Faransa Adriano Manarino Daniil Medvedev nawe yabandanyije Stan Wawrinka yabandanyije Alexandre Muller yabandanyije Carlos Alcaraz yabandanyije ayo naba Igor Iber yabandanyije Alexander Bublik yabandanyije n'amazina Jannik Sinner numero ya mbere yabandanyije nta nkuru twovuga Maria Sakkari mu bakoga yabandanyije Diana Yastremska yabandanyije bose biracari kure ngira tuzobandanya tubibabwira hatangiye guhura amate de série kuba hagati yabo canka begereza ba Sloane Stephens nawe yabandanyije baracari kure cyane reka turabe muri ku rubuga rwacu turabe abandi ubutumwa tuze turabusoma Christophe ariko kandi twitaba n'amatelefone Allo Allo La mahoro Oui turakumva Allo yamaze kugenda 6 na 10 10 ubusa
ndabona n'ubutumwa burahari mpangaje Patrick ati bite ndi Patra mugatumba hama nashaka kubaza Kylian Mbappe bazomwerekana itariki zingahe hama ni mwirambire nongera ndabifuriza akayabagu nimwataha wirambire nawe Patrick itariki 13 inyuma ya Euro nyuma Euro kabisa itariki 14 niyo finale 15 azoruhuka 16 azoba ariko arerekanwa ama Enrique ni imisi 10 nyuma yiwe itariki ya 29 Sad Amora bite muraberewe cyane ndi Aimable Kibenga mudushikire muri FC Barcelona wavyumvise Ndagijima Pacifique ati kocha wa Real Barca ndabaramukije bene wacu na bashiki bacu ndabifurije ibihe byiza mwabikoze neza mu maramvya tuba turi kumwe mubaho cyane aho mu maramvya turazi ko dufise abakunzi Bru Dominique ati hello Buja Sports ndabakunda sana umufanzi wa Real Madrid rashaka mbaze mbega bigeze hehe vya Alphonse Davies Bayern n'ubu ntiremera yajya mahera ya Real Madrid yatanze hama kuvyerekeye Lenioro muri Lille Davies beze gute uyu Lenioro barashobora kumuzana kuko bavuze bati ko naco agiye barashobora gusanga bavuze ati uyu mwana tumuzana ariko ntibarabija ko cyane gose kuri Alphonse Davies nawe nuko nyene bariko bavugana no mugwa Bayern Munchen bati tukongeza amasezerano ariko biboneka yuko batari barahuza gucerekeye umushahara wiwe Real Madrid nayo nta nguvu iri kwirabishiramo nta nguvu nyinshi kabishiramo kumbura ashaka kuri Alphonse Davies option yari yo kurekura Ferland Mendy akagenda bakamuzana mugabo kuva Ferland Mendy yateye saison nziza muri Champions League muri zinkino kuva kuri Leipzig ntibariko barira ego ati uyu mukinyi nimiburi reka tumuha amahigwe ya nyuma rero kuri Alphonse Davies sinzi ngira byo hinduka kuko rabizi vyama mercato ugeza ko no mwanya biracavugwa ariko kandi no kubirindira byegereze imbere gato Sibomana Etienne ati ndi Etienne mukanyari mutwibutse Real Madrid fisizihe match muri pre-season tuzozibabwira kabisa nivuba nivuba cyane ariko shira ko yuko hariyo classique uzoba arimo gwa Barcelona kugira ngo bicira kanoti Mzee Prosper mukinama ndabaramukije nagira ndababaze abakinyi Real maze kugura Real maze kugura abo babiri kandi niyo zokwerekana ni Enrique na Mbappe bonyene Gwangoma kumusaga ndi kumwe namwe kabisa namwe muri mwirambire ubahwe cyane Gwa nishimwe Buenos Kiki Dorcas ni Mayisic muturabire club ifise abakinyi benshi muri Euro 2024 hama muturabire dossier ya Davis muri Real mwaradutwaye ko iri muri research kagato tuzobikora birejo dutunge uyu mwanya ndabona akanye karatujanye reka duce no mu telefone Christophe allo oui non oui allo oui turakumva aya bariko ratwakura muze murashira basi turetura umurabe yuko twabakiriye ubundi bwogo biba bigoye cyane kumva ko biba bigoye ariko Christophe tuko turavuga wabonye muri weekend Formule 1 ariko ino Formule 1 ariko rabera Grand Prix ya Autriche yabaye mu bidasanzwe n'ubwa mbere mbonye Max Verstappen muri ino myaka 3 none ugira kane abaye pole position agatawukira kuhusha kurangiza ari ku kibanza ca mbere mugabo umudoga wiwe wagize ikibazo ipine riraturika kabisa mama kena mama George Ruze ya Formula 1 ugiye guhinduza ipine rimwe gusa mugabo rero oya yari yabigize neza bon urabizi ko bitahora bijahora bimuhira mugabo sinzi byabaye pine ziramutabukira ko cyari bashizeho amapine atari compact na piste ari gihe bigorana ivyo rero bice bituma ajya amakompanya abagira abahiga imiduga bace barabati agasorobo kabe na technique ma vraiment bari fake ibaze deja yarasigaje course nka 10 yaragiye abo atizi 10 za nyuma ndazigira ko ni
emwe wapi kabisa George Russell na Mercedes twavuga yuko Mercedes muri Grand Prix ya Espagne na Grand Prix ya Autriche yasuye kuduga nyuma ya podium ya Lewis Hamilton bararonse indi podium ya George Russell yabaye champion yatwaye iyi course ya Grand Prix ya Autriche rero kuraba yuko numva ni Grand Prix ya 11 yarafisemo ndwi vazine n'ubundi yazitakaje ndabizi ko azoza akaze cyane ariko kandi ni esheke kuko arabizi ko ino Red Bull ariho iva muri Allo Didier Mukabeji Didier Guillaume Ego karibu Guillaume hanyuma nagomba kubabaza sa Real na Barca biramazura muri finale ya Champions League narimwe sawa murakoze ega Mungu wangu we byogenda gute ya classico yo kwinjiza inoti ugesera Jean-Marie ni nahazo ati ni James Brown from Buyenzi turi kumwe gatandatu bemera sana bubahwe Abdul Karim Hakizimana mwiriwe bakunzi banje nashaka nibutse idagano yejo mutubwira ivya Manchester United babivuze turiko turabumviriza turi mu Buyenzi Jerry Kane bubahwe cyane turi kumwe 5 mu ruziba mubahwe namwe Kamaro Joe turi kumwe 5 from Bweru Ruyigi namwe mu Ruyigi mwubahwe Jeremy Ndaikeza ati Amadokas ndababaze Luka Modric na Lucas Vazquez ngo bagiye kuva mu mugwi wa Real Madrid burya nta kintu na kimwe kitazovugwa muri iyi treve cyangwa akakaruhuko ivyo bintu mwumva no kugira ngo ibinyamakuru bironke akanoti ga niyo makuru agezweho batadandaje babwiye ngo Luka Modric aragiye ibiki byose icyo nzi nuko Modric nyuma yuko Toni Kroos ari we yagiye muri retraite Modric bahavuye bamwongereza umwaka umwe umva yuko yo cyagenda bamaze kumwongereza umwaka umwe ubundi bwogo Modric niwe yari usohoka rero Toni Kroos yarabasirprenye arabatangaza kuko ivyiwe ingingo yiwe yifashe gihuti utavuga ati eka uyu mwaka ndabiragize rero bica biba ngombwa yuko muri Real bijya twabasiguriye Real yifuza yuko batama bahari aba experiment babo aba bana babakurira ku ruhande niboca basezera bose icari imwe bagenda bakura umwe nkuko Casemiro yagiye baraduza Fede uyu munsi Toni aragiye bashobora gushira Bellingham canke Ibrahim Diaz nuko basora umwe ntibasora icari mwa bari ko arisamburira ko nk'imene sinibaza Vazquez n'umujokere kandi naco bimutwaye kuguma kuri bande tusharo Bisport ni sawa nawe tuyaga nani Mugisyo dugakwijambo wayavuze sa bagenda abariko barakenera bariko bararondera tuzobabwira vuba ariko bashaka gusohora abakinyi Joao Felix yaragiye na Joao Cancelo byavuzwe yuko batazobongeza muri FC Barcelona arababayesha boguma batizwa urakoze nuko rero tubandanye n'amatelefone ariko n'ubutumwa usenga Theogene no nshuti yacu yo mu Rwanda ati ndabakunda cyane ndi Kigali mujye mutubwira abavugwa muri United n'ikipe yanjye cyane nkunda nubwo Ten Hag yanteye agahinda gakomeye pole sana aracariho Ten Hag n'ubundi aracakubabaza nanje nta sifana Manchester mugabo ya mugabo mbona umengo ijya ekipe iramurengeye Jose ntibanyugwa ati mukomere bene data ndi Joseph Kizurubo mugasenyi kwa Mutimbuzi turi kumwe namwe ndi umufana wa Rukizo na Real Madrid karibu sana mudusirangura bari kwa duhikaze mubahwe cyane abo hejuru bari kwa duhikaze bitwa irakoze ja fete Barnabe Yesa Ashimwe ama Mr Hombo na Cedric Manirama abo bari kwa duhikaze na Alphonse tuyiha mashi alo ahani kuri Buja FM komera inshuti zanje ningwi nusange mukabezi
muvugana mumeze neza karibu mudukwakwanirize murakoze mwakoze batwandikiye reka tumve hano amatelefone yanyu Halo Pucha Stay. meze neza Halo turakumva oh la yamaze aracyari ku murongo duga kwijambo gusa we ntari kwa Halo. oui oh uracyari ku murongo no munywanyi nuko gusa Christophe transfer rero muri NBA nazo ziramaze imisi ziko ziravugwa yitwa uyu mugabo Jason Tatum wabonye igiye contrat yakusinye contrat y'imyaka 5 muri Celtic nyene ku miliyoni amajana 315 XXL kabisa niyo Jason Tatum uno numukinyi bien sûr uno benshi bamwiteze nibaze muri team USA giye gukina Jeux Olympiques aracyari muto mugabo ico bikoze ko yeri equipe ya Boston Celtics yaranze izi finale za playoffs Bena Jaren Brown bamwe mu bakinyi bafatiye runini cyane Allo yamaze kugenda nuko bimeze witwa Maxiu nawe nyene yamaze ko yongereza amasezerano imyaka 5 muri Philadelphia 76ers rero nivyo ariko kandi nkuko twako turabivuga uno mukinyi ninde nijo witwa Jason Tatum numwe bakinyi nkuko twako turabivuga bena Jaren Brown bakoze ibikori inkana cyane mu guheka bispotalo allo oh la la bariko barabipa no kabisa mubireke mushikiriza iciyumviro kuko mufise n'ibintu bikomeye cyane mutuyagira rero nkuko twako turabivuga ni transfer yagakura kabisa niyo kontra ya mbere ku Ego na radio office ariko reka mve kuvuga hamara goma ndababaze ndi bukuru mu maraba yego agoma ndababaze ibiro bya FIFA urwego rw'isi aho ruri biri muri Suisse Union izirice Union ni he nabanyene ni muri Suisse naho iri muri Suisse ni bisagara rero karibu Ndikovisi mukabezi ndashaka ndabaza amakuru ya Liverpool sa amakuru ya Liverpool imeze neza iriko mu myereza mushasha ariko ararondera abakinyi batandukanye ariko nta bakinyi baravugwa nk'uwitwe Jamal Musiala ko rava kwa Mugomba n'abandi ngira ngo tuzibabwira bimaze kuba officiel yamaze kubava ku murongo no Oui karibu ni sawa dodo na mahoro Mapoz inde Elvis Mapoz muririmbyi canke Shabiki Shabiki karibu sana asante wabikoze neza kabisa reka tubashime urakoze cyane gose hapo ku munsi w'ejo ndabemereye kugenda kubategurira hariho amatransfer ari abakinyi bariko barahindura imigwi kabisa muri NBA mugiye kumva amazina amwe n'ayandi nk'ubu nariko ndabona nko muri Brooklyn Nets umuntu mukinyi yitwa Kyle Irving yamaze kuba yongereza amasezerano yego tayari ndabona na menere wa uno mu menere Luka Doncic nawe nyene tayari yamaze kuba ahabwa agafaranga kubutse cyane rero umva yuko miliyoni 176 zivugwa z'amadolari no franchise yiwe yamuhaye kugira ngo ayigumiremwo ayikinira muri Dallas Mavericks rero urumva ko ibintu biri sawa kabisa muri NBA reka tuve telefone ya nyuma ndabona asigaye nk'imisegonde bispotalo oui Allo, oui, turakwakiriye. Ari ku murongo kasi hariya. Oui. Allo. Oya, reka. Utama Canada niwambye ngo ndakuramutse. Yubahwe cyane Canada. Tumuramutse cyane gose Canada. Ari indi kontra yagakura ikoravugwa kuri uno mukinyi wa Indiana Pacers yitwa Tyrese Haliburton.
uno nawe yamaze kuba sinya kontra y'agakura ya muri Indiana Pacers y'imiliyoni 260 imyaka 5 kiki aba barabawundi faranga menshi kabisa